Aya ni amakuru ya politike yo kuri uyu wa mbere mu gitondo ku itariki 3 Mutarama umwaka wa 2025. Iyi ni RN Citizen TV. Mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turibanda ku yo muri Kongo, aho ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu FARDC bwemeza ko imirwano yabaye kuwa gatandatu, ubwo ni mu mpera z'iki cyumweru yaguyemo Rugabisha Alex. Uyu akaba ari umufisiye wari ufite ipeti rya koloneli. Rugabisha yaguye mu mirwano yabereye muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Koloneli Rugabisha Alex yari umuyobozi wa brigade ya 12 ikorera Nyabibwe ndetse no mu bindi bice bya Kalehe. Itangazo ryashizwe mu mukono n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Major Ekenge Sylvain, ijwi rya Amerika rifitiye kopi, risobanura ko Koloneli Rugabisha yaguye mu migwano yo kugwanya ingabo z'u Rwanda nawe wafatikanyije mu mutwe wa 23 kuwa gatandatu ahitwa mu Kwinja ho muri teritwari ya Kalehe. General Major Sylvain Ekenge avuga ko Koloneli Rugabisha Alex yishwe afite imbunda ari gusubiza inyuma ingabo z'u Rwanda na 23 za Nyabibwe kugeza hafi ya Minofu. Bamwe mu babanye na Koloneli Alex Rugabisha warawe wiciwe ku rugamba barashima ubutwari bwiwe kuko atigeze yifatikanya na rimwe n'inyeshamba zigwanya leta. Robert Byiringiro numwe mu nshuti za hafi cyane za Koloneli Rugabisha ndetse babanye nawe ahantu hatandukanye. Ni umugabo utarashaka kuvugirwamo mu buto bwe no mu myaka ye. Igihugu cyagize abantu benshi barusahurira mu nduru, ariko Koloneli Rugabisha yabaye intwari abicitegererezo mu gihe rubanda nyamwinshi basa nawe baryaga amafaranga yo kugambanira ubwoko n'igihugu, ariko iwahagarara hagati nk'umugabo kugeza ku rugamba atabarukiyemo. Rugabisha arapfuye, ariko Kongo ntipfuye, iracyasigaranye abandi banyekongo basa nayo bazarwanirira Kongo bagishaka guhesha Kongo agaciro. Koloneli Alex Rugabisha apfuye mu gihe cye, abasigaye bazasoza ikivice cyo kudahemukira igihugu. Amasoko yacu ari muri Kalehe avuga yuko iyi ntambara yakajije umurego kandi ko yatumye bamwe mu baturage babarirwa mu bihumbi bahunganya Bibwe bahungira Bukavu, Kare teritwari ndetse na Ijwi. Uyu Janvier akorera Imana yavuye Nyabibwe arahunga. Ku mugoroba kuri kino cyumweru avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko aho bakambitse mu mashuri bugarijwe n'ibibazo byinshi. Tubayemo n'ubuzima bugoye bubi, mbega turukuryama habi, turukuryama mu mashuri tugerekeranye, abandi bakaryama hanze mu kibanza. Amazi ndayo, imiti ndayo, mbega ndavuriro, mbega tumeze nabi, ndagasabuni, ndabantu bari kutwitaho hano turi. Nizeyimana Freddy n'umwe washinga ntahe wo muri Kalehe avuga ko impande zose zigwana zari zikwiriye kugira abaturage bahunga impuhwe. Urabona iriya mirwano iri gutuma abaturage benshi bava mu byabo bagahungira ahantu batamenyereye. Icyo wenda dushobora gusaba ku mpande zombi z'abarwana bakubahiriza ikiremwa muntu, cyangwa se bakita no kwibara abantu bari kugenda bahunga bashwiragira badafite kirengera. Tugasaba kugira ngo n'abagira neza bashobora kwitanga bakaza kuba bafata mu ntege, kuko bari kugenda bahunga benshi batagira icyerekezo gifatika kandi abenshi baje n'ahantu batanazi. Iyi ntambara iri mu ntara ya Kivu y'Epfo kandi yatumye bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bukavu na Uvira bashaka ibyangombwa by'inzira ku bwinshi, kuko bamwe muri bo hari abari guhungira Bujumbura mu Burundi. Kuwa gatanu inama y'abaminisitiri mu ntara ya Kivu y'Epfo yari iyobowe na Guverineri Jean-Jacques Purusi yavuze ko ingabo z'igihugu ziri kwitwara neza kandi ko ziri gukora ibishoboka byose ngo zisubize inyuma ibitero. Urakoze Ngabo. Tugume n'ubundi aha muri Kongo, aho nyuma y'icyumweru kimwe umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Goma, abantu benshi bongeye kugaragara ku nsengero na kiliziya zo muri uyu mujyi. Iki nicyo cyumweru cya mbere abakristo babashije guteranira hamwe basenga nyuma y'uko 23 itangiye kugenzura umujyi wa Goma. Nubwo ahigoma hagaragara ko hatuje kandi abantu batangiye gusohoka, haracyari umwuka w'intambara bivugwa ko yakwaguka ikaba intambara y'akarere. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikomojeho avuga ko ibintu nibikomeza gutya intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo izakwiragira mu karere kose, aho yagize ati ntabwo ari mu Burundi gusa, muri Tanzania, Uganda cyangwa muri Kenya, ahubwo na akarere kose kandi ibi bizaba ari akaga.
Mu gihe Perezida Ndayishimiye yavugaga ibi, ibigo byo mu nzego z'ubuzima ku mugabane nabyo byatanze umuburo ko intambara iramutse yagutse igafata akarere kose habaho akaga gakomeye k'indwara zakwaduka zirimo n'iz'ibyorezo. Umuryango w'abibumbye ONU watangaje ko aho mama 23 ifatiye umujyi wa Goma, umutwe wakomeje kumvikana nk'ushyigikiwe n'u Rwanda ariko rutabyemera. Ubu abantu bagera kuri 700 aribo bamaze gupfa, mu gihe abagera ku bihumbi 2800 bo bakomeretse. Hagati aho abayobozi b'uyu mutwe wa mama 23 barimo Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa bagaragaye mu mujyi wa Goma mu mpera z'iki cyumweru, aho bari bashagawe n'abaturage bari mu bikorwa by'isuku. Corneille Nangaa yagaragaye afite imyeyo, akubura, ayora n'ibishingwe. Uyu Nangaa mu kiganiro aherutse kujyana n'abanyamakuru Goma yavuze ko badateze kuzava muri uyu mujyi bafashe, kuko ubu bari kwagura agace bafashe berekeza no muri Kivu y'Epfo. Aha muri Kongo kandi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko kugeza ku itariki ya 30 y'uku kwezi gushize kwa mbere hari imirambo 773 mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu mujyi wa Goma no mu bindi biri mu nkengero zawo. Ni nyuma y'igitero cy'umutwe wa mama 23. Iyi nkuru ku buryo burambuye turagezwaho na Eugenia Mukankusi. Iyi minisiteri iravuga ko ibyo byumba by'uburuhukiro byarengewe n'imirambo kandi ko hari n'indi myinshi iri ku mihanda. Yongeyeho ko hagati y'itariki ya 26 n'iya 30 y'ukwezi kwa mbere habarwaga inkomere 2880. Ku wa kabiri inyeshyamba za mama 23 zafashe Goma, umujyi munini wa Kongo n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, akarere gakize ku mabuye y'agaciro harimo zahabu na koruta. Amakuru ava mu nzego za ONU yemeza ko bahise berekeza i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko bisa naho bahagaritswe ejo kuwa gatanu n'ingabo za Kongo zishyigikiwe n'iz'u Burundi. Imiryango itabara imbabare ntiyabashije gukora mu minsi y'imirwano ikaze y'igihe cy'ifatwa rya Goma ngo yunganire ibitaro. Umubare w'ababigana warengeje urugero. Ububiko bw'iyi miryango kandi bwarasahuwe bikomeye, hakiyongeraho amasasu yanyuranagamo nayo yagize ingaruka ku bakozi b'iyo miryango. Abaganga batagira imipaka kuri uyu wa gatanu bavuze ko basigaranye imiti mike gusa kandi ko bahagaritse gufasha abantu mu nkambi z'abateshejwe ibyabo. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM nayo yahungishije abakozi bayo kandi yabaye ihagaritse ibikorwa byayo. Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo yavuze ko kubera impungenge z'umutekano ziyibuza kugera mu bice by'umujyi, hari ikibazo cy'ibura ry'ibikoresho byo mu buvuzi, imodoka zitwara indembe n'imifuka yo gushyiramo imirambo. Ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye zimaze muri Kongo imyaka 26 zumvikana nk'izimaze kurambirana, ako abanyekongo ubwabo bahora bibaza icyo zimaze kuko nta mutekano bafite. Iby'iyi nkuru reka tubibaze Thomas Kamirindi. Ingabo za Loni zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa mbere mu 1999 zitwa MONUC. MONUC yahinduye izina mu 2010 ifite abakozi 24,983 bagizwe n'abasirikare n'abapolisi mpuzamahanga 20,586, abasivile mpuzamahanga, abasivile b'abanyekongo n'abakorerabushake mpuzamahanga ba Loni. Mu 2010 rero MONUC yahinduye izina yitwa MONUSCO. Kugera mu kwezi kwa 10 2024 MONUSCO yari ifite abakozi 13,971 barimo abasirikare mpuzamahanga 10,183. MONUSCO ifite ingengo y'imari ya buri mwaka irenga amadolari miliyari 1 na miliyoni 123. Muri make byibura amadolari miliyari 1 niyo Loni ikoresha mu butumwa bwayo bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mwaka. Bivuze rero ko muri iyi myaka 26 ingabo za Loni zimaze muri Kongo zakoresheje amadolari arenga miliyari 26. Hagati aho zapfushije n'abantu 445, abasirikare, abapolisi n'abasivili bose hamwe. Abahanga rero baribaza niba izi ngabo za Loni zidakwiye gutaha. Urugero ni Profeseri Kizito Sabala, yigisha ibya diplomasi n'umubano mpuzamahanga muri kaminuza y'i Nairobi, University of Nairobi muri Kenya. Ndibwira ko abantu bagiye gusaba ko MONUSCO ikwiye gutaha bazagenda biyongera. Buri wese azagera aho yumva ko yarengeje igihe ko ikwiye kuva muri Kongo.
abanyekongo nabo ubwabo bibaza icyo MONUSCO igikora mu gihugu cyabo. Ni nka Philippe Unji, n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo n'umuyoboke w'ishyaka AFDC, bishatse kuvuga Alliance des Forces Démocratiques du Congo, umwe mu mitwe ya politiki igize urugaga rufatanyije ubutegetsi na President Felix Tshisekedi. Mimi nadhani wako hapo wamesaidia kukingia raia, lakini haitoshi. Sinshidikanya ko ingabo z'amahoro za ONU zagize uruhare mu bikorwa by'umutekano w'abasivili, ariko ntibihagije. Dutegereje kureba icyo ONU izakora, nicyo kizatwereka niba bakunda Afurika na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turakurikira ibyo barimo au kama wanapenda Kongo, sababu na ni hapo na sisi tunachungua, tunawaangalia. Guverinoma ya Kongo nayo yasabye ko MONUSCO itaha. Manda ya nyuma Loni yahaye izi ngabo zayo muri Kongo izarangira ku itariki ya 20 y'ukwa 12 k'uyu mwaka w'2025. Ariko kuri Vivian Van Der Pere, umuyobozi mukuru wungirije wa MONUSCO, baracyakenewe nk'uko yabivugiye mu nteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Despite the significant challenges, MONUSCO iracyahura n'ingorane zikomeye, nyamara iracyafite uruhare runini mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kurengera abatagira kivurira. Ibi bituma n'abahanga batandukanye bakeka ko intambara imaze gufata ishobora gutuma Loni yongera nanone manda ya MONUSCO aho gukura ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turacyari mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka none tujye i Burundi, ariko ku makuru n'ubundi afite aho ahuriye na muri Kongo, aho Uburundi butangaza ko abasirikare babwo bagiye gufasha abo muri Kongo mu ntara Kivu y'Epfo bahagaze neza. Uburundi buvuze ibi mu gihe umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo wahigiye gukomeza kwigarurira ibindi bice nyuma ya Goma. Uburundi buvuga ko buzakomeza gufasha Kongo ku neza y'umutekano w'akarere ibyo bihugu birimo. General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, yagiranye ikiganiro cyihariye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Abasanzwe bacungira n'ubu barahacungira, nta ngorane n'imwe, nta mirwano ihari. Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi hari abasirikare bo barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko vyakozwe n'abandi. Abarundi ubwa mbere ho ntibagiye ko nk'ubucangero. Igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe, umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa. Aho rero bisanzwe ibikorwa byakorwa kuva kera, ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Ikindi naco nababwira ko Abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya baca batarika amaboko baje kwishikana. Oya, ivyo bishikanye ntituraba, naho yobikora yobafise intumbero mugabo gushika ubuzima iwacu ntabihari. Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma mu Rwanda vuze no musati turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi. Mu misi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute? Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo c'ivyo yakoze ku ruhande rwiwe. Utangiye gutanga ibiharuro by'ibyo ubundi mwariko murahangana kumbure yatakaje ibyo muvyo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni kuvuga rero ubu hariho n'intambara yadutse hambavu n'intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi ya propaganda. Abakozi igitigiri cy'iwacu naco twebwe turafite nyine tubitanga n'abo tubiha, ntidukunda kunyumvira ku maradiyo. Hari nk'umusirikare yitavye Imana tubibwira umuryango, ariko hari iyo miryango nyene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa. Hari igishika umusirikare akitaba Imana, haba ngaha mu gihugu cy'iwacu, haba aho yarungitswe mu bikorwa Somalia, Kongo, Centrafrique, ikari hose barabimenyesha umuryango neza cyane, kandi n'uwo yitavye Imana uburyo bwose bushoboka barabukora kugira ngo
ikiziga gitahukanwe bamupambane bamufumane iteka. Mu minsi yahera ijwi rya Amerika ryari ryabajeje igisirikare c'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu minsi y'imbere. Mwasanze byifashe gute? Hari abasirikare bariko bavurirwa muri ivyo bitaro bangana gute? Abamvuga ni abo vyavuze ko bari bakomerekeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi. Bwa mbere ibitaro by'abasirikare n'ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare. Kuba boba hari uwo yabonye abasirikare bombure barenga canke igitwigiri itari gito bimwe bisanzwe, aho nibo babona nko kuri Prince Jean Charles cyangwa wa Karebe kandi mu bindi bitaro aho ni byari kuba ibidasanzwe. Kubona rero abasirikare bivuza ku bitaro bya gisirikare atari bake, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kuza abarwayi malariya, abarwayi indwara canke abakomeretse barimo, kuko nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba ugatera n'amashuri gukomereka barabaho, nabitaba Imana bakabaho, ngiye aho baca kugira ngo batunganye. Ndetse no mu gihugu cya Somalia hariho abakomerekera ariko baza rero n'abakomerekeye no haho hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibitero tugana n'umwaka akomereka sinoreka kuvuga ko bitabayeho, nabitaba Imana barabaye. Rero mu gace k'umubika bidasanzwe ni ibisanzwe kandi bitigiri umurengero namba na gato bitigiri sinabaruye byose n'ubwo ariko ari umurengero mugabo bariho bamaze kurenga 5, 6, 8.